nitwa Chanel Nibitanga. Hama ndi umunyamwuga. Umunyamwuga turabibona n'imbere yawe biri koko umunyamwuga. Mbese uvuze ngo umunyamwuga bakora ibintu bitandukanye. Wowe Chanel usanzwe ukora iki? Jewe ndajisha ubutambara nkuko mubona. Reka tuvuge mu gifaransa n'ibyo bintu ngo bivugika neza. Nka pofoteye nkajisha n'amashurwe nkajanisha kamera Ujanisha n'ibitambara. nkajanisha ni uwo mwuga wanje. Urakora umwuga wo kujisha amashurwe itambara. Mbega umwuga wawe utanguye gute? Wawuvuye gute kugira ngo utangure gukora umwuga wo kujisha? Jewe umwuga wanje navuga ati ni nk'impano. Ndavyibuka nkiri muto niga muri primaire abigisha baradutuma tukajishira amanota. Yego ndibuka narajisha utuntu nyene tw'amanota umva vyo kw'ishure nkajisha vy'inyuzi nyene nabike vy'inkoko n'iki. Rero mu nyuma maze guheza ishure kaminuza naho naciye mbona nyene no bandanya umwuga wanje. Ariko hari umuntu yampaye inspiration. Nabonye umunsi umwe naciye ku muntu ariko arajisha, yari umumama w'umumizimani. Murabizi ko ibi bikunda abantu b'abamizimani cane. Hama mbona ariko arabijisha bishobora naryohera. Uwo munsi naramuvugisha arambwira yuko bimutungira umuryango iki namugahera. Uretse ko nanjye ivyo bintu kweri ndabishoboye. Ati ngo nyoba amamodele ubundi je ndabizi narabikoze nkiri muto ivyo bintu ndabizi vraiment. Acira ambarira ati yo urabibandanya none. Hama nyene ca ndatanguriraho nyene buke buke ibijanye n'amamodele kuri YouTube. Ndaraba modele hama kubera urumva ari ya mpano nkaca ndayijisha nkayishobora canke umuntu akanzanira modele hama nkamujishira. Ne ugerageje kuraba kuva utanguye kujisha kuva aho iyo inspiration maze kuzamo ugatangura kujisha gushika uno munsi ubona biriko vyavanze gute? Vyifashe neza. Amakomande ndayaronka buke buke. Urazi nyene yuko ukora ibintu bizima barakuranga. Uwo njishiye umuntu uwundi arabibona akavuga ati ni vyiza. Hama agaca urumva uwo najishiye agatanga nka nimero yanje kugira wundi nawe akambara nkamujishira. Kunyene ahanye ngo mu gihugu ngo hari abantu batari hano baravuze ko ayibonye ku wundi muntu bajisha amashurwe cyangwa bajisha itambara n'impuzu. Hari sinzi ngene bavyita ibikoyi. Hariho ibintu bambara ngaha hejuru bajisha sinzi ngene vyitwa. naje ntazi umengo ibikoyi naje ntasi cyangwa amayeshape. Ego ameshapu naje ndayajisha amamavi ikintu cyose cyo kugira bijya sinzi izina ryavyo bwabara ndabizi bijya vy'imbeho. Ego ariko ntazi nansi ndabijisha. Rero abantu bajisha mbega nakahe kabirya umuntu yovuga ati Chanel ibintu vyiwe noja kubigura nakahe. Ni benshi babijisha mugabo reganya ntakanura uko ruri wenyene. Oya urumva umuntu abafise akantu yisange tuvuga ati akatwukwana. Jewe apari kugira vyiza ndananyarutse. Ndanyarutse vraiment. Aho abazi nibo bobishingira intahe ndanyarutse rwose. Kuburyo umuntu agwaye amakomande no musi y'ibitambaro bikwiye sana. Sishobora kurenza iyi semaine. Ni ibintu bikunda. Kandi salon swat ibitambaro 8 canke 12. Sindenza indwi. Ishurwa ryo n'umunsi umwe. Waje. Yego. None ubona ni hehe wifuza ko umugabo wawe uzoshika cyangwa uzogushikana fwana? Jewe nifuza ko ngera kure nanje nkakoresha kumbure kujya abandi bose batanguye atangura ko ari umwe hamagakoresha ugatanga akazi niko gutera imbere no kundi ko ndavyita.
niyo mbono kazoza yawe. Yego gutanga akazi nanje kone kumengo nuri ya gutanga akazi nanje wumva nawe utanga akazi. Yego nizihe ntambamye ukunda kugira? ntambamye hariho nk'abakiriya bashobora kuza kukubarira amakuru usanga agoye ufite hari amakuru usanga ari populaire ugiye mu isoko uronka vyoroshe n'undi akubwira kuri abo vraiment ugasanga uragiye mu isoko urabuze ibintu abandi nabo bakaguha kubera urumva ibi ntiwokwizera umuntu ngo ndamujishire ataraguha nka avance ugasanga aguhaye nka avance make ugasanga mu nyuma waje kumujishira yavuze ko yabihevye kumbure yabuze amahera iki ugasanga nyene bibaye uruhombo urumva harya abantu gusompartage ntidukunda amakuru hamwe umva umuntu yaguhaye komande hama ntaheze ngo agutware n'uruhombo kuko ayo makuru aba yashatse hari igihe nawe umuntu telefone yayo uvuga uti naje ntawe nkunda sinogutwara kandi umva noneho ubutwaye bitari mu nteguro n'uruhombo ndagujishe wa undi yari kugutwara ntagutwaye ndamugumije ngaho umva mbaye oblige yo kubugumana jewe kumbura nzobukoresha cyangwa ndabukoresha bitari mu nteguro twatashwa mfise hari n'igihe utabona bukeneye wewe. Yego ngabyo atayindi atakundi ari mubigi nashaka gukoresha uwundi araza ahubwira ati yo iyi modele ndayikunze kuko nk'ubu urabona iyi ni modele ubundi nawe hari ushaka gushima iyi modele ubundi nawe agashima iyi modele umva abantu bose hariho n'izindi modele umva sinzi gusa hariho n'ushobora kuza akavuga ati yo ayo makuru aho yari meza muri iyo modele ntayo nkunze cyangwa ati yo iyaba ahari k'amakuru aya n'aya niyo mpamvu umuntu ajishira kuri komande ibintu by'amakuru biba bigoye umva dukunda gutandukanya ivyo navyo bona ni ntambamye nkunda guhura nazo mu byo nivyoca intego umuntu niko bimeze mu bintu vyose nta kintu woronka wokora ngo bigende nk'uko ubishaka ntibibaho umuntu aguma nyene agwana n'ivyo ivyo birashika kandi business yawe ikabandanya bisaba kuvyihanganira gusa no kuyakira mu kazi nta kazi nakamwe katabisigora na kamwe nakoro ku bijanye n'ibikoresho navyo ibikoresho mukoresha bigenda gute mu gukora oya ni nyanya nzanye uzi nyene umuntu agura mu isoko Jemga ko singaho sindabibona ko ari nyuzi ni nyuzi habwa exemple kuri iryo shurukwe utunuzi nyene inyuzi ziya nyene uzi zo mu isoko hama umva nkaza nkaziri ubuhinga nyene aho buri no kunyene bimeze nkawe ntavyubona ntavitanga jewe ubu simbona ikintu nakyo nyene ugara ribe uko kuntu twikibure zishaka kubona nyene bavyagenze urandondera urandonde none mu bijanye nyene n'uburyo naho nk'ubu ubonye nk'umuntu yovuga ati jewe umugambi wa Chanel vraiment ndawufana kandi ndafise umutahe ukwiye ngira na investisse mu buryo mugambi wa Chanel yoshikira hehe côté faible yawe côté faible bon ntuca mfata ngo cyane côté faible ushobora kuba utafata mu kibanza nk'ubu ubonye habonetse umunyamutahe avuga ati Chanel akora utuntu twiza uweshe umutahe agakora byinshi vyoba sawa ikintu cyo gushigikira mu kugira umwumvise igiye kuzana umutahe ikintu cyo shigikira ikintu cyo shigikira basi ahantu uvuga ati ndabuze n'ibi yoca agufasha mu uburyo erega mbaye mfise uburyo na ya riske naha gufata yo kujisha nkana kujishira kuri commande ni question y'uburyo bari budafise umutahe munini ngunjishe byinshi ku buryo abantu bagira amashwa ubundi mbaye mfise uburyo ni nka kurya umuntu nk'akaroro atanaze ibitenge none ibitenge s'amakuru atandukanye
nyamba unuza n'ibitenge amakuru atandukanye hama abakiriya bakihitiramo kandi fenda byose birasohoka navyo nyene nuko nyene mbaye mfise uburyo tugaproduza vyinshi umva wa mutaye wo kugura inyuze tugaproduza nka produza vyinshi canke nabo bakozi turi kuba tugaproduza vyinshi twoshira kuri tara hanyuma hakaba n'ahantu hazwi ati produza naka bakaza bagura urumva sinzi gutambara gusa amamaving amaga umva ikintu cyose cyo kugira kijanye n'inyuzi cyangwa kubijisha n'imipira yo kwambara byinshi ndumva uri umwe mu bantu bariko baragerageza kwiteza imbere bakora ibishoboka byose oya bose ntiboca bakora nk'ibi nkora kuko jewe urumva abantu bafise ingabirarotsi nk'uko biri kose wotuma ukora nta limikashi nawe ugatahe gatoyi ugasaba erega harya umutahe ubugoye muga kenshi usavye umuntu umwereka vy'ukuri projet ufise aragushigikira kuko gikuru s'amahera gikuru ni mu mutwe niwo mutahe ukomeye umva umuntu wese umuvugishije uza wumva urimo bivuga shaka ngo zimutahe oya none andika projet hanyuma umuntu agusutene kuri ya projet yawe werekana ikintu ushoboye banza kuko nta muntu umwe yobura ikintu ushoboye ntibibaho ni ukuba utaramenya ubundi ubiravye hajya haba hari ikintu ushoboye kandi ushobora gutangira amahera urakoze ku mpanuro utanze kuri twebwe ugwaruka jewe n'abandi bose nka jewe n'umunsi uranyigishije sinzosubira kurera amaboko nzova hasi nyene ngende nkore ngira ngo duce n'abasozera bagutanga nka aderesi imbere y'utanga aderesi gira ikintu ushikirije igice nyine wumva kiri ku mutima usaba abantu bakiriyante bashobora kuba bakiriya cyangwa abakiriyante gira ikintu bashikirije ikintu rero wumva jewe nisabira baze banshora kubangisha ibintu bizima hirabo ariko vrama jewe ndabona ko kameze neza mugashobora bizima murabona sagaseseshwa rumuri muze munshorere vrama tutangara twese rero umuntu ashobora kugutora jewe mba mu Gihosha ego ni Gihosha numéro ni 69 359 942 69 359 942 69 359 942 ngira bayumvise naje nayumvise nzogutelefona nje kugushorera ko hangiye wabona nanje numvise ndadukeneye utwo dutambara cyangwa agashurwe ndabona yuko ari agashurwe kameze neza kazirikana n'ijisho ego mwakunze kuntumira ahubwo reka ndagushimire kwanza jewe ubwanjye kubera bashoboye kuza kunyitaba oya namwe mwakunze ego tugushimire bandanye ukora turondere abakiriya nabo n'abantu bariko baradukurikira tubasabe kuja gushikira Chanel mu kumushorera gushikira Chanel ni kumushorera vraiment ndabona nta n'ikindi sagaseseshwa bagushorere kugira ngo nawe ute nyene ushobore kwiteza imbere ndazabona ariko baradukurikira ko mukwiza ibikorwa kuko wowe niba ubonye ikiganiro bisaba ko ugipartaja ubundi nawe atakibonye akakibona kugira ngo ibikorwa bya Chanel ashobore kuja gushorera Chanel sivyo abantu nuko haba murakoze Chanel wakoze cyo tubasaba ni gushikira ibikorwa byanyu n'ibikorwa bya Chanel murakoze cyane nawe